isekademo nyimba itemeye gukora ibyo yemeye ibyo twavuganye ku muhuza w'abarundi baravuze imyaka yose bahakoreye imyaka 6 yuko bazoyindiha sozera tubisabanye yuko bazoyindiha imyaka yose bahakoreye jewe mbo saba yuko iki kibazo wewe ugifata mu minwe ukagishikiza umukuru w'igihugu yuko ntegeza urumva bari bahejeje kugurira uwo twari tumananije twari rero tugusabe yuko woduha nawe tukakugurira kugira twiyagurire okay hama ibikorwa biri kurahagarika ukabihagarika sawa je narabenda kugira ndabihagarike cyane abereke imangazini kubera buranga hange naho bakamamangazini y'icururizo cyane abereke imangazini mungurira je cyane ababisa mwiyagurire mukora ibikorwa byanyu basha emwe komisiyo y'Ubujumbura yaraje iraza naha mu Kayanza ije ndabereka iyo mangazini tisawa urazoza ari Bujumbura tugirana amasezerano mbo ngiye Bujumbura ngo tugirana amasezerano siyo ntumbero bari bafise baciye bakwegera mwiperereza bakwegeye mwiperereza burya jewe nasanze namaze y'ukwezi n'imisi 200 nasanze bahejeje kuhubaka cyane turwego rw'umuhuza urazi ko mukuru w'igihugu yavuze ati bijya witurwego rw'umuhuza abarundi ruragwanya ubunyonyezi cyane turwego rw'umuhuza nakiriwe na Feredimbo nimpa yahoza arongoye igisagara ca Bujumbura Feredimbo nimpa acagenda muri sekademo agiye muri sekademo tibujya rero hari umwene gihugu mugomba kwibitongo tugomba ko mutunganiriza ujeje amategeko muri sekademo yaraje kumuhuza aje kumuhuza okay je urabona kuri agene nintwaye nije naciye mbanza gufata ijambo mbo ndiganira Feredimbo nimpa ahejeje ariko ntitwokumbiriza urubanza rwose no munsi kibazo ufise nikihe ukeneye kutunganirizwa gute je kibazo mfise kungene nkeneye ko ntunganirizwa je narandikiye imbere nikete rya nyuma narandikiye buramatari wa Butanyerera acandikira mu stanteri wa komine Kayanza yuko notunganirizwa mu stanteri narari muzaniye ikete mbo abanza kuntera kagere mugo mu nyuma yaratevye turajana muri sekademo tugiye muri sekademo mustanteri bamarana na jera wa sekademo nk'iminota 30 je nicariye hanze hama mu nyuma ngo hama ngo ikibango bakubarire kungena ibintu bimeze mbo ntuzeya jera wa sekademo ngo burya renga ikibazo cawe ngo twakirungitse Bujumbura ngo twebwe ngaha ntangi ngo dufata ngo nukurindira ngo ingingo ivuye Bujumbura okay bigeze ngaho ti uragaruka nasubiyeyo ngo nubu ngo nta nyishu ngo barampe Bujumbura ngo kubera ngo nibo bafata ingingo uno munsi rero umuvugizi w'umukuru w'igihugu umutuye ikibazi kiye kuko urubanza nitwogumbiriza ngaha ngo iyo gwavuye niyo gwahereye uno munsi umuvugizi w'umukuru w'igihugu mutumye iki umubajijiki icyo ndamutuma ku mukuru w'igihugu kubera iki kibanza uno mukuru w'igihugu arakize ndamutuma yuko isekademo nyimba itemeye gukora ibyo yemeye ibyo twavuganye ku muhuza w'abarundi baravuze imyaka yose bahakoreye imyaka 6 yuko bazoyindiha sozera tubisabanye yuko bazoyindiha imyaka yose bahakoreye jewe mbo saba yuko iki kibazo wewe ugifata mu minwe ukagishikiza umukuru w'igihugu yuko ntegeza gutunganira imyaka yose bakoreye niyo parasera je mu butungane ikibazo cawe caraheze sa mu butungane oya mu butungane je nta butungane nigeze nitura none ubu kigeze hehe ku rugwego ikibazo ahantu kigeze ubu kigeze washaka nari kutene umuvugizi w'igisirikare ngaha gasupare baratuza mu kicagano c'abavugizi b'inzego guherekwa kubera mu Cibitoke avuga yuko ikibazo ndamuha impapuro zose z'iparasera avuga yuko ikibazo agiye kugishikiriza abakijejwe ubwo narindiriye kwa mpinyishu ndabura ngujya mbo bigezaho je naciye nitura umuvugizi ndaciye nitura umushikiranganje wo kwivuna base ndamwandikira itariki 16 z'ukwezi kwa kabiri nubu narasirisimbye narabutse inyishu none rero ico saba rero saba yuko iyi parasera yanje bayikoreye imyaka 6 emwe mu mukuru w'igihugu ashireho umugwi mwebwe mushireho umugwi mwebwe nyene jewe ntunganirizwe kwiyo parasera yanje kubira ikorwa byanje bandi niko ndakora byose barabihagaritse urakoze cyane ikibazo sinzi umunsi libere yashikirije ngaha
kijanye na parcelle yiwe ya hano mu Kayanza avuga yuko yubatswemo n'ishirahamwe rijejwe kuziganya no kugurana na ry'abasirikare SECADEM mu mfunyapfunyo mu rurimi rw'igifaransa. Ico kibazo si gishasha. Ku mwaka uheze mu kwezi kwa gatandatu mu kiganiro cabereye mu ntara yahoze yitwa Cibitoki yari yahashitse, turamwumviriza, turaheza turakurikirana neza ico kibazo ciwe ingene cifashe, ndetse mu nyuma yahevuye yandika n'ikete agerekereza umushikiranganji wo kwivuna abazi no kwitaho abahoze ku rugamba kuri ico kibazo nyene. Bica bituma rero turondera ingene cifashe donido. Yarituye abajeje intwaro kuva kuri musitanteri no gushika kuri Natali yahora twari intara ya Kayanza, mbere n'ikigo kijeje gutanga amatongo twita urbanisme, arashika no muri Obuha. Ico kibazo barakiraba basanga ni parcelle yari yegeranye naho iryo shirahamwe SECADEM ryagutse. Igihe bahagura iryo shirahamwe SECADEM, jewe nari mu nama nshingwa ntwaro y'ishirahamwe SECADEM, narahashitse ndaharaba, hari aho umuntu kandi baragura baratunganya neza. Ico kibanza naco cari gisigaye cari cegereye ibarabara rya kaburimbi, ni haruguru y'imikaratusi. Nuno musi nahaciye gatoyi kuko navyicuze yuko aza kubibaza. Aho hantu rero ubu hari ibarabara pave rica imbere y'iryo shirahamwe SECADEM, rikaduga ni imbere y'ayandi mazu aho bubatse, hari mbere ni hoteli n'ibindi. Aho baci babona rero bamaze guca hirya no hino yuko atawundi mugambi woharangurirwa, hamaze guca ibarabara urumva cibwamwo na bose, rica imbere muga gusa y'iryo shirahamwe SECADEM mu bwa mbere, rigaca ribandanya ibarabara murazi yuko ridahagarara. Niho rero ishirahamwe rijejwe kubaka Obuha baciye bafata ingingo yo kumuha ahandi. Baramuhaye iparcelle iri ahantu bita muri quartier Muyange mu mwaka w'ibihumbi 2022. Baca bamuha iparcelle ipima ari 5 n'ibice 38, kandi naryo nyene riri ahantu hatunganijwe na leta ho kubaka. Ni hanini, nkeka hageretse inshuro zibiri gusumba ico kibanza yarasanzwe yari yarahawe na urbanisme nyene. Bamaze kuhamuha nta mafaranga amwe bavuga yuko tunganya ibisagara twita viabilisation bamwatse. Bagize bati reka bamushumbuje kubera aho hasanzwe ari aho hazokorerwa ibikorwa by'igihugu hacibwa n'abantu bose. Rero bahamuhaye amatwa nsumira yoba yarahanse ngo akeneye ibutike yuzuye ibidandazwa iri ku isantre mu Kayanza, atanumwe bigize babivugana. Rero aratinya no kwitwara n'ubushikiranganje no mu butungane ntashobora kujayo kuko nta bikaratasa nafise. Baranamubaje bati genda witware bagutunganiriza, ntashobora kujayo. Aja yagiye muri aguma avuga yuko bamusahuye bamujana muri documentation. SECADEM si documentation namba nareke kwambika ibara. Yaba yarafise ukuri samahera bari babuze bari kumutunganiriza, mugabo agomba gukoresha amayeri kugira ngo abiduze hejuru yuko yanyazwe. Ariko SECADEM no bamenyesha yuko itamunyaze namba, n'imiburiburi nuko nikimenyamenya nuko bamutunganirije ababijejwe bagira bati aha hantu yari yahawe reka bamuha ahandi hasumba naho agomba kurangura umugambi awukore yisanzuye atangorane. Rero ikibazo ciwe nuko cifashe
nibaza yuko n'abajejwe intwaro bagikurikiranye kandi batanze inyishu bakayimuha mugabo nuko adashaka kuvyumva ariko baramutunganirije murakoze. Mu myaka iheze mu nama nshingamateka y'Uburundi bari batoye itegeko rishiraho igisirikare c'intega bizoza, hanyuma batubwira no kungene kizoba gitunganijwe, tukagendagenda maze iyo nteguro ko bavuze yuko byihuta coba kigeze hehe. Kuri aho nyene ko mwavuze yuko kizogirwa n'abapasione hamwe n'abajene baheje amashure, ko mwibagiye gushiraho bamwe bita abaze ku rugamba, bamwe bita demobilize, na cyane ko basanga bamenyereye ico gisata. Ico ni cambere. Kindi ca kabiri, umukuru w'igihugu yadufashije abahoze ku rugamba harishaho itegeko ritugenga, ndetse n'abashikiranganje babiri wo kwivuna abansi no kwitahoze ku rugamba hamwe n'ibiga ca leta nabo barashiraho itegeko mperekeza rishira mu ngiro iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu. Tumaze iminsi turiko turatunganirizwa, ariko hariho abataratunganirizwa. Mbega umushikiranganje abonye ataronka uwo mukando ndetse n'ibindi bitekanijwe na cyane cyane nk'abagendana ubumuga bigeze hehe, bitunganijwe gute? Ikigo ca kabiri ndakirabishe umushikiranganje bw'abakozi n'akazi. Hari abakozi barangurira ibikorwa mu bigo c'imyuga aha mu Kayanza bita Centre Artisanal Kayanza, bamaze amezi 3 badahembwa, ariko muri bo harimwo babiri bobo bahembwe. Tukaja twibaza none abo batahembwe bobo ivyabo bimeze gute? Aho nyene haheze imyaka 4 imishahara yabo musho kigo ubushikanganje bwiyumviriye kuduza, kuko hari watonda ku munsi tugasanga nakoreye ni 5 kandi iyo warakora kuva mu gatondo gushaka umugoroba, kandi ari umukozi wa leta. Badushiraho miliyoni 10 ziduza umushahara w'abakozi, ariko gushika iyo myaka yose uko yaba 4 izo miliyoni 10 zashise 40 ntiturazibona ku mushahara, n'utu bacahembwa ca 5 canke 2 ku munsi. Twasaba rero ababijejwe nk'umushikiranganje w'abakozi n'akazi, twedukokira ubushikiranganje bw'ubutare, ingenzi n'ubudandaji, baragira ico bafashije bari kumwe n'abajejwe amafaranga abo muri finance. Murakoze. Kubijanye n'iki gisata novuga umuco w'abasirikare batari mu kazi mugabo bashobora gutuma ko gufasha no guterera mu iterambere ry'igihugu twita FRAD mu mfunyapfunyo, yabajije aho ibikorwa byabo bigeze. No mumenyesha yuko ico gisata cashizweho n'itegeko ryanye n'icumahiro umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi 2025 mu kwezi kwa 4 itariki 8. Ntivyatevye itarike 8 z'ukwezi kwa 5 ku mwaka uheze nyene haciye haba hagenwa urongoye ico gisata. Mu nyuma n'abandi bajejwe gutunganya ibikorwa baciye bajaho. Ubuye rero baratanga ibikorwa gukora urumva umwaka nturahera, bariko barabitunganya bukebuke kuko abajejwe gutunganya byose ubuye barahari. Ati rero bo barabibagiye, no mumenyesha yuko abajamwo kuko byose bica mu mategeko ari ubwa mbere abahejeje imyaka y'akazi, no kuvuga abo twita mu rurimi rw'igifaransa les pensionnés, bashobora gukoramwo imyaka 2. Imyaka 2 iheze ntibaba giharurwa mu rugo rwego. Abandi nabo nabashobora gutumwa ko kugira ngo bige gukunda no gukundishwa igihugu biciye mu bikorwa by'iterambere nk'uko mu guterera mu iterambere ry'igihugu nk'uko biri mu mategeko y'ugo rwego. Rero
abamugariye ku rugamba canke abandi bakugurutse kera, hariho ayandi mategeko abajejwe ya gisirikare. Nk'abahoze ku rugamba hariho igisata c'abahoze ku rugamba kibakurikirana kandi kibafasha no mu bikorwa byo kwiteza imbere, byo gushinga imigambi bakanabashigikira. Hariho rero ubuyobozi bukuru mu bushikiranganje bwo kwibona base no kwita abahoze ku rugamba rubakurikirana cane iminsi yose, subuwe rero yuko babahevye abo barafise aho batwabwa, kandi nibaza yuko batunganije bakitunganya neza bakakora ivyo basabwa yuko atangorane nimwe bogira. Ku kindi kijanye n'itegeko yavuze rigenga abahoze ku rugamba bamugariye ku rugamba, yuko hariho abatunganirijwe n'abandi batararonka agafashanyo bagenewe nk'uko biri mu itegeko ribagenga, nawe nyine yabivuze yuko bamwe batunganirijwe kandi urutonde rurahari. Abatarashikirwa nabo nibarindire, kuko